niho yafatwa mu nyuma za kuba twaravuze no mu kiganiro za kuba ajana afatwa titwa ko agiye kubazwa kuri bimwe yagirizwa cyane cyane ku bintu bijanye na betting y'umugo yavuzwe mu rwa Ngozi siri nyuma yuko iyo betting ivuzwe hakaba gushwana ko abakinyi mu nyuma arahagarikwa mugabo Jesse ngo ngo yarahagaritswe imvongo yarirukanwe bwana Abdurazak sinzi Jesse nibuka aho mumenyereza muri Primus League ahagarikwa hanyuma agasura kumenyereza umugo en plus no guhagarikwa amezi 3 champion isigaje amezi 2 bien sûr ugaruka amezi 3 champion isigaje amezi 2 ukaceme ese uko guhagarikwa bimeze gute ivyo equipe ategeza kumuha irabimuha zibyo rero Arusha Muhamed yarekuwe inyuma yuko amaze hafi ndwi irenga atidegembya ari kubazwa ibi nabiriya rero yarekuwe mugabo ndavuga nti tuvuge ko kurekwa kwiwe abamufashe abamwagiriza bagize iki basanze no mumenyereza arengana kuri kote imwe ashobora kubarengana kuko ni ibintu vyagiye birakurikirana twese twagiye turabibona kuva mu ntango kuva ava match bivugwa ko ariho vyagaragariye tukaraba ugwete yandikiwe ahagarikwa byose ahubwo byatangwe kwiyumvira kuri match ya Moso Sugar ya Moso Sugar hari ibintu vyabaye mu nyuma kuri match ya Buamuru tinako turabona uburyo twakinye match niki kuri Vitaro ho biza kuba vyunyungwa n'abakinyi yego Arusha Muhamed ifatwa giwe ruhande rumwe vyagaragaza intege nke z'abariko baramukurikirana kuko harabara baciriwe agace canke ndavyite kuvunigwa kagohe ati nyabo namuraraba neza ikibazo sumumenyereza ati ikibazo gishobora kuba kiriko kirava handi hantu me abavuni wako kagohe barirengagiza ukwirengagiza kwabo bishira mu bibazo Arusha Muhamed uyu munsi irekugwa giwe umuntu arashobora kubanza kwirondera muri angle yo kuba basanze arengana mugabo eske ko arekuwe hagiye gukurikira iki kuri Arusha Muhamed kariyeri yiwe twamufata nk'umumenyereza yaratanguye kugira izina riremereye mu mwanya muto uravye kuva amenyereza equipe ya New Force Academy agiye muri equipe ya Ngozi City ahise yifasha kuduga muri Premier Division mwaka wa mbere nkino ziwe za mbere aperforminze neza mugabo tutuntu tuciye tuza tuvuze iki kwizina Arusha Muhamed muri kariyeri nivyo nagomba tuce turaba ariko nagomba bahizi nawe wambwiye ati ku ruhande rumwe ararengana yego nako bisobanura ko ivyo yagirizo canke si ivyo abamwagiza Arusha Muhamed bitagize iki bitamufasha bahize tukiri ku iki kintu irekugwa rya Arusha Muhamed rivuze iki ku kintu kijanye canke se guhe n'ifatwa giwe ubwo yoba yari yafashwe kugwikekwe canke se yari yafashe kukurengana Arusha Muhamed ntigaza arenganya icyo yafatiwe Dejeri yaramaze kucemera yego Arusha Muhamed mfise ivyemezo vyerekana yuko urukino rwa Moso Sugar barubetinze muri Ngozi City kandi nawe ngira ngo naranabitanze hano mu kiganiro imbere yuko afatwa kandi Arusha Muhamed bivugwa ko no muri ya nama y'abantu indwi harimwo abamenyesha makuru babiri nabandi ntashimye kuvuga umunyamabanga bibiki ndwi bamusambishije imbere yuko ziriya ngingo zifatwa abonye Ngozi City yafashwe bivugwa ko Arusha Muhamed yagize iki yemeye amakosa agira izindi nkino abajijwe yanka kuzemera haba kudatahurana no kumvikana no kwizerana ibintu bitatu kudatahurana kumvikana kwizerana bamaze kumva urukino rwa Moso Sugar rwarabetinzwe habaye kuvuga ngo kumbe ekipe yacu rero iranakomeye hari n'izindi nkino twanganije canke dushobora kuba twaratsinzwe twakabaye kuba twarazitsinze bigaragara ko aba bantu bagiye bagira iki babetinga
hama unamumenyereza twe twari tumuzi nka Pepe Guardiola nka Carlo Ancelotti twari tumuzi nka Jurgen Klopp avanzemwo Thomas Tuchel kumbe muri we n'ababakinyi biwe hari utundi tuntu bagiye baduhisha harimwe abavuga bati natwe bakatubwira uko tubabetinga natwe tuba twarashize kuko zaba ari insinzi none babikoze bonyene kwa kudatahurana kwa kutumvikana ntugacanirire riragararira mu nzu yawe haragera igihe amaso arira imyosoro igakoroka nakotsi kagafumba n'umubanyi akabona ati hariya kwa naka hari umuriro uri kuraka iyo mwumvikanye nk'abasangwa musanzwe muri mu nzu murashobora kuzimya wa muriro naho mwakoresha amate isorosoro rigwirira iyo riroye wa muriro utarafata cyane umubanyi ataramenya icabaye ibintu mukabitunganya muga kwa kutumvikana no kutizerana byarakomeje hatangura rero gufatwa ingingo hari kete ryandikiwe Arusha Muhamed jewe ntarabona nawe we utarabona uteretswe iryo kete ngo harimo agace mvuze ngo harimo nuko ntabizi neza ngo harimo agace kavuga ko mwayo mezi 3 yahagaritswe atakintu na kimwe azigera ronka ntajyo yanyeretse no kuri mugana naratuhuje iryo kete ngo harimo agace kavuga ko mwayo mezi 3 atakintu na kimwe azigera ronka mu yandi majambo je nk'umusesanguzi ivyo ndavyumva nko kwihora mwe mwari amafaranga twebwe nitwabimenye turabafashe natwe tugiye kukwima ivyo twahora tuguha uri kuntahura none krebe nyuma y'ivyo harabiri kirariha nta musaruro mwiza bariko baratanga ninde muhombe krebe ugiye wase kuriha wari kwa guha umusaruro yego Arusha Muhamed rero hari abantu bumvise yafashwe jengire shimire aba bantu FFBC ishobora kuvuga izina ry'umuntu ariko reka shimire FFB ubwayo muri rusange shimire n'abasanzwe bari mu nzego z'umutekano nase kubivugira ku radio ariko uno mumenyereza harabuba baratanze ico no kwita nk'ikirego siko naka ni mu mufate mugabo kuva kubagiye kumufata nibigeze bamukubagura nibigeze bamutuka nibigeze bamukubita nibigeze bamukuruta hasi cyangwa ngo bamutware nabi iyi rero ni ya demokrasi tuba tuvuga umumenyereza uwari kugenda kumurondera mwibohera ahantu kanaka ntiyari kumuronka yatwawe ahantu adafise ubwigenge donc kwidegemvya akoresha telefone uko ashaka uri kuvyumva aho hantu yayinjiye ari ku munsi wa gatandatu yahavuye ku munsi wa gatanu yagaburirwa neza kandi ivyo yagaburiwe ntivyigeze bimumerera nabi ariko yari kubazwa nagize amahirwe yo kumenya bimwe mu byo yabajijwe na bimwe mu byo yishuye yarabajijwe kuri match ya Aigle Noir ya match naraba match navuze ku nsamirizi y'igitsindo kimwe kubusa bro betting zishobora kuba zibaho mugabe iyo match yaba Jimmy yatashe yidoka yaba Arusha Muhamed yatashe yidoka ho Jimmy match iheze twarabonanye meme n'utwara bahagarikizi mu gihugu cy'u Burundi Mtama Evariste nawe nyene match yaheze yidoga bati iyi match yari tellement compliqué ni match yabaye nk'ikintu bita umupira kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma gushikana n'abahagarikizi bashobora kuba barahagarikiye ruriya rukino nabo nyene ubwabo bavuga bati ntituzofa twibagiye match yabereye Ngozi meme n'abafana ni match yarimo amatire yenda tamwe byo kwigirisha ni match yarimo kunyaruka bya bindi atari byo kwigirisha umupira ngo urawusubiza inyuma uramureka ngo atere nka Udo Osoro ashobora kuba yarakora amakosa wenyene arenga 13 n'amakosa menshi ku mukinyi umwe muri match ya football ko ashobora kuba amakosa 25 26 27 ni match uwitwa Musore Jezi umukinyi avukana na Musore Prince bakomoka mu ntara ya Gitega ni famille Musore yarababaye
kubera ko ari umukinnyi mwiza baramutera bandage mu mutwe barayikura ko bongera kiyindi gushika yisabira remplacement kivuze ngo ni match yari mu kanavuzwe ko n'igitiro ca Yarekuwe Ngozi batacemeye ati yari oruje ati ni kwa ko no guheka equipe yari ya mbere ati mwe havuzwe byinshi bijya batamenya hari umuntu aramakuru natoje hari umuntu yibereye muri Amerika yari yavuze ati simvuze Ngozi City ariko equipe yose izotsinda Yarekuwe amakuru ndafise urabizi ariko equipe yose izotsinda Yarekuwe aje miliyoni zabo zirahari nzoba kubita amamiliyoni apana umuriyoni amamiliyoni nzoba kubita amamiliyoni nko kubaha prime nko kubatera intege equipe yose izohura nande na Yarekuwe umuntu ngira ngo yaciye muri academy Yarekuwe baramwiruka iyo nzigo officially arimvuga ati equipe iyo ariyo yose meme na egalization nayizo bamasipi izoyifata gusa mugabo Olympique Stadium ntibikoze hari nyuma yaratsinze kimwe kubusa hari nyuma OS ngira ngo hari nyuma hari nyuma ya OS nibaze ko ari nyuma ya nyuma ya OS ya Olympique Star yari juru ya 19 juru ya 20 yari mu mamoro juru ya 20 twagiye makamba ryari twagiye makamba baheruka gutsindwa nande yari entre ya 20 na 20 rero ni match yari iryoshe cyane ku rwego rwo hejuru yagiye abazwa ama match mesh akishura neza bro biraryoshe harabaye mu kintu ca fair play urazura ahantu utari gukubitwa utari kugira iki bakubaza ukishura neza batari kugutotira batari kugira iki ico kintu novuga ngo abantu bari mu mupira n'abantu bafashe Arusha Muhamed hari ukuntu je nakuriye hano muri ikambi y'igipolisi iyo rero bakubwiye ati kuko haba habamwe ico bitwa ibiro vya documentation mugabo nanje narabona uburyo basambisha abantu pe importe ngo urarengana cyane nturengana iyo bakaniye amakuru baba bafise ububasha bwo gukoresha inzira yose yo gukuramo amakuru burya rero iyo umuntu anababaje cyangwa se akababara aravuga byo cyangwa n'ibitari ashobora kuvuga ukuri cyangwa se akanibeshera nje bituma nabwira urinzi ubona mugane wawe umuntu bamuduganye bamujanye kumubaza ntibamujugwara nyine bagizemo ikintu bitwa fair play nukuri mani baheze bahizemo fair play match ya Olympique Stade na Yarekuwe yari juni ya 19 match ya Ngozi City yari juni ya 20 na gatatu aho nari Ngozi yari juni ya 23 Yoze sha umunsi umwe ngo nari mfise saka televe yose yahereye mu ibarabara arituganye Ngozi ngiye kurabugorukira takindi kintu nkwaye mugabo kaza wumva no munsi hari umuntu ariko arakwirukanga ko ngo nikubere kuri kuratanga amakuru mu vyabajijwe hariho na resultat za mvango zo muri match ya Yarekuwe na Ngozi City ni nyinshi zishika 6-8 uvuze uti gufatwa kwa Arusha Muhamed ntiyararenganwa kubyarengana kurekugwa naho bisobanura iki kurekugwa n'ubundi bigaruka hahandi nimba umuntu yafashe akarekugwa basi Arusha Muhamed nagomba hano siko nazi ko hanwa wenyine nimba club yose ari amafaranga ya betinzwe kuri Moso Sugar hafi club yose ibice 97 kwijana abakinyi twarabivuze haragezaho club ifata ingingo club imaze kumenya ko amafaranga yinjiye club yafashe ingoti none amafaranga nimba yinjiye muyazanire muyagabure nabandi yego nuko tuvuze kuyajya nta mukinya ngo disita tofunga bose barari meme na staff ni hafi institution yose tuvuze ngo ababimenye niba bidenonce babasanga meme ni institution yose gahunda rero ni nuvango reka champion iheri Arusha Muhamed arashobora kongera guhamagarwa kugira ngo abazwe ivyo yakoze je mbere kintu namuhanuye namubwiye nti coach hamwe ishamwe ry'umupira w'amaguru ryo gusaba gutanga intahe y'ivyo wakoze wo vyemera ati eba nubwo azompa bafre nkazunguruka igihugu cyose ngenda avuga nti narabetinze byagenze kunuka abandi ni mu bihebe nzobikora umuntu remera ikosa akagemera ntagende guharira akavuga ingene vyakozwe akavuga abo babikoranye je ndumva uwo muntu wona agomba ukamureka kidegenza igihe cyose uzoba umukeneye ukamutumako
ako kantu rero ni mu mubaza yandi mamace aya naya nibaze ko abajejwe umutekano baba babirekuriwe barekuriwe kuko baza match yabayeho ngira utaranavuka kuko baba bakeneye inyishu zitandukanye basuko babikora bo baba baravyigiye je nambwiye nti reka bagutware bakubaze n'uburenganzira bwabo ivyo wakoze urabizi uri umuntu ukuze nta mpamvu nimwe yo kugira ubwoba mugabe kiza kugaruka kombabaza nuko equipe irikirishura ibi vyose mu buryo bw'umusaruro ni ya Ngozi siri tuberera abanyamupira tuba abanyamupira jewe ndakunda ikintu kiri muri iriya systeme y'uburezi umwana urashobora kukuba ni ikosa kabisa rikomeye kavuga ati ndamwirukanye ntazobibwira abavyeyi azarabahenda shikire mu biti yace mu ishamba abandi bageze gutaha atahane n'abandi banyeshuri umuvyeyi ntagire n'akantu amenye ari umwarimu kabisa yiyumvira cyane yaca donc yabazi yuko jewe nawe tubana agaca aza ati mbega hajya bahiza rafisa abavyeyi ateko nishuru toye tibahiza rafisa abavyeyi wapi nawe tisha nindamugira genda uzana umuvyeyi nza kuba nkomerekeje umwana nindamukubita inkoni nyinshi nza kuba ndiko ndamugira igitimbaye kandi umutima we usanzwe ukomantaye akakureka ukamukora amakosa none imbere y'abandi banyeshuri ukivyimbya jewe ndarenze na mwarimu no mukubita ntaco yongira oroke mwarimu amaze kumenya makuru yawe uzobimenya ni wakuru asanze rero ufise abavyeyi mwarimu yumva ari hafi ashobora kwicisha muhira agasanga mama wawe ari kurembera ibiharage canke yikoreye igitoki canke papa wawe ari kubaza ko ati bwana Nikodemo meze neza ati mwana wawe muhira ni sawa mbega ntabagora bimeze gute we utashe ugasanga so wafise umuganda w'inkoni mu nzu kwishura ukora iki wa muntu uzeyewe iki ugakubitwa ugakosoko mwarimu ntubukicifuza ko muhuza amaso uba wumva nyine yaraguhanye nk'umwarimu rero ibi muri football birakenewe maklebe mumaze kumenya ko ibibazo nk'ivyo mu bifise egeranya ivyangombwa vyose hama muhamagare abo vyega babakurira ndavuga ishiramwe ry'umupira w'amaguru baze bakore ivyabo bisunze ivyo mwamaze kuba mukora hama uwo mwikeka mumereka abandanya akora akazi munamuhembe neza kuko burya ngo uha n'umuroza mu bitsi umwana none kangahe hari ababosi bafise abakozi babo bazi ko babiba ariko bakaguma bakora erega kandi uno munsi bimwe mu byavuze tuti okay nimba Bosco ariwe mukinyi bivugwa ko ni Bosco bankagakura niwe mukinyi bivugwa ko ni n'umunyezamu bivugwa ko azanye ikintu ca betting muri equipe ya Ngozi City burya Arusha Muhamed biyumvira bati none ko yamenye kare ko Bosco idire wazizana gute yagumya mutangaza yamugumije muri equipe bafashe rero utari we rega Bosco ntibaramubona Bosco n'amatelefone yari yavuyeko Bosco nawe jama kurumvise afise abandi bantu bo hejuru bakorana uzi ko twibyiye kunavuga ko sindabivuga mugabo Bosco afise abandi bantu bo hejuru bakorana warega nuko utubwira ko akagamo kakabwiye ko hari umwe mu bantu bari muri Ngozi City yabwiye umukinya ati koroka mu hotel ngo tuvuga Bosco byari bigoye kafatwa ati biragoye sinovara ati wowe ingo gusa Bosco bimufashe cyangwa Ngozi City kamufata hari abandi bantu bari gusanga bo nyine ubwabo ari bo bifashe bace bafata Arusha Muhamed oroka Arusha Muhamed wewe ni nkuko woja mu misa ugahura n'umuntu yifitiye icupa ry'ugwagwa akakubaza tuvuye gusenga yego mvuye gusenga kuko baramubajije ati warapariye yego narapariye abaza ati none ivyavuzwe mu misa ati niki utahanye muri wewe bana patiri yavuze ngo Arusha Muhamed avuga ati boss ko yatubwiye ngo urumva ko source principale ni ko arukwirukana boss ko arukubanza kugira utemze kuya hapa tuko na proof turavisi byemeza ko ari we wazanye bino bintu bana
no mwikete mwaciye munabivugamwo muti turamuhoye kubera ko ari we yazanye umugigwa mubi wo gupariya muri ekipe yacu none muriyumvira yuko ivyo bintu babikora ari umwe afise abo bakorana nimba bamuha miliyoni 3 bamaze kubona ko ari umwizigirwa nimba bamupropoza miliyoni 5 hari ukundi kuntu bari bamaze kuba bakorana ikibazo rero Bosco yahawe amakuru nande yo gutoroka ko yari umukinyi ibaza umumenyereza we waranafashwe mugabo umukinyi kandi bahagarika we warabuze bamubuze ibi apana erega hari tukiri muri Ngozi City se ibigaragaga bwana Abdurazake arico cyo kwica kuri karere ya Arusha arafashwe yagirizwa betting niki ararekuwe amaze kurekugwa abo baramufatishije bati ibyo byose umumenyereza mugende mumufate sivyo kuko ndibuka ko bwana bahizi Arusha Muhamed yanasajya tusawa ibi ndavyemera ko nshaka kubibazwa mugabo mureke ndabibazwe n'idegeye bagatana toyaraka ingo tukwerekana tukubika nugira ikibazo kandi birumvikana ko yabitswe neza yarafunguwe yajyamane nta mibu yamurya nta mujugwara arabazwa arabajijwe ivyabajijwe byinshi basanze bitamuhama kuko nivyo dufata kuko yasanga iyo basanga bimuhama igihano cyari kuduka baga nimba arekuwe bashake bavuge bati turakurekuye vyifata kibanza genda tuzokwaza widegembya noko hari ukuntu babonye ko bitamwagira cyane muta par exemple nakubwiye iyo uvuye mu misa ya mbere ugahora n'umuntu ariko ari inywero rwago akakubaza ati uvuye uvuga uti mvuye mu misa bayita discours indirect utahanye ikino patiri yatubwiye ngo aya discours twaziga mu gatanu no twatangura kuziga akantu hera yatubwiye ngo narusha Muhamed no bari mu isara munize anse system sivyo reka twibandanyirize akira abantu muri Ingingo comedy wa muntu akira abantu muri Ingingo comedy ubundi twese tugaruka reka tubaze twakira abantu bo muri ariko twara ni gatoyanze rekanze